Bakunzi ba El Bishasha, amahoro neza aho muherereye mwose, nizere ko mumeze neza, nizere yuko mubandanya mumina ababigiye ababishaka n'ubundi, kuko ndazi umugambi ntiwumvise bose, mugabo hari abantu nabonye binjiye kuri El Bishasha ntazi niyo sindabazi amazina ndayabona mugabo sindabazi, urumva kumwe nababwiye nta barundi bari maso, hari abari maso, abandi batavyumvise nabo nibaza ko ari umurimo mwitumo, kandi umuntu wese arahitamwo ico ashatse. Imbere yuko ndababwira ico nshaka kubabwira uno musi, ndashaka kubanza nko gusaba ikigongwe, kubabwira ivyerekeye, hari abantu babiri bansavye ikintu mugabo naje cari mu mutwe wanje, gusa nukubura uko ngira. Hari abantu bansavye bati, umwe we yanacanditse yagitanze mu ciyumviro, aravuga ati kugira ibintu bibe professionnel, kugira bise neza, wotwereka ingene babigira ukabikora, apana gupfa kubivuga gusa, umva ukagitegura ikiganiro mugabo ukatwereka n'ingene babikora amasanamu. Namwandikiye bikeyi namusubije, uyundi we yabimbariye ntiyarinze aratanga iciyumviro kuri YouTube, mugabo nawe nyene yabimbariye arambwira ati raba uduhe ingene babikora. Navyifuza cane ariko ntibikunda kubera imvo nyinshi, nke muri zo nuko icambere na mbere bisaba umwanya munini cane, n'akazi mu bundi. Urumva rero sinosha jewe yanyise umuprofessionnel, ngiye ngo c'est plus professionnel, nanje je ne suis pas professionnel, si akazi. Ibi bintu vya YouTube nuko numva umengo ndashaka kubibabwira, nuko numva umengo ndafise ijambo nshaka gusohora, hanyuma navuze nti YouTube niho nobishira, nayo gushaka kubishira kuri TikTok, nayo gushaka kubishira kuri Facebook, nayo gushaka kubishira kuri WhatsApp, kuri statut, mugabo nabonye umengo ahantu nobishira ni kuri YouTube. Ariko ikintu nyamukuru nuko ndashaka kumenyesha abarundi bene wacu utuntu tumwe tumwe, nifuza ko bomenya utuntu numva ko nzi mugabo nkaba mbona abandi batatuzi, canke nkaba mbona umengo abatuzi ntibakwiye. Mugabo rero mwibuke yuko aka kazi sakanje jenyene, bavuga ngo ijambo rirenze umunwa riba rirenze impinga. Muramfasha kurirenza impinga rero, muramfasha kurikwiragiza rishikire n'abantu bose badafise ama smartphone. Aho ni mu gihe tuko tuvuga ibindi bintu, mugabo n'abafise smartphone batarabona biyo bintu vya pi, murashobora kubibabwira. Ni bimwe turiko turavuga kuva umunsi wa mbere, noneho nama ndagacishamwo yuko gusharinga ari ugucaringa, gusangiza ari ukwitaho. Mugabo rero ikindi kintu gituma ntashobora kubagirira amasanamu ngo ndabereke ingene biriko birakora nka pi, ni ibintu bigoye kubera jewe ama etape yanje uko ari 8 yaramaze gusana vert. Amaze gusana vert, sishobora gusubira inyuma ngo mfate nk'ubunye ngo ndesinstale pi browser ndayikuremwo ngo bisubire guhindura ibara, hama ngo ndabifyonde ngo bisubire kujamo gushasha. Byaramaze kuba, ntibikunda. Sinzi mugabo gushikisa nibanyishura nzobibamenyesha. Nabandikiye abajejwe pi ndababwira nti hari hakenewe ama video yigisha abantu ingene babikora. Mugo urumva ikibazo ni kimwe, baharura ko abantu bose bazi gukoresha imashini. Kuno musi kumenya gukoresha imashini, no musi kumenya gukoresha telefone bisa no kumenya kwiga gusoma no kwandika. Uno musi nigo rugero. Bisigura rero hari ibintu batarinda baranigisha ngo bazane ibintu bituma
wo biraba ahantu naho utovuga ico congereza bikaba biri mu gifaransa nta bihari, ariko bishobora kuza ntawe ubizi, naho bitaba biri mu kirundi woronka umuntu avuga igifaransa cyangwa avuga icongereza akabigusigurira. Ikindi kintu gituma jewe ntabikora, ikindi kintu gituma jewe ntafata amasanamu y'ibintu mba ndiko ndavuga ngo babikora uku n'uku n'uku, ngo babicisha aha n'aha n'aha, nuko ntibikunda, bisaba ikintu bita montage. Ico kintu gisaba montage naco ni ikintu kindi. Icambere na mbere montage ndayizi, mugabo sinokora montage nishimiye ngo mvuge ngo nabashiriyeko amasanamu kuri YouTube, si urwo rugero ndayiziko. Hama ikindi naco ndashobora kuyiga mugabo vyontwara umwanya, uyo mwanya rero ni ya mafaranga, ayo mafaranga rero niwo mwanya ntagira. Ku munsi n'amasaha 24 ntivyokunda yuko mfata amasaha menshi ngo ndiko nategura igiteramo, ikiganiro c'uwo munsi. Ikintu ushobora gukora ni kimwe conyene, ni ukubamenyesha ko ico kintu gihari, ibisigaye namwe mukagenda mukagerageza, vyanse mukambaza nkabafasha. Ico ndashobora kucemera. Nshobora kutakwishura uwo munsi nyene, nshobora kutakwishura bukeye, ariko turashobora gufata gahunda tukagikura mu nzira. Ico ndacemeye coco. Ego. Hanyuma ikindi naco nshaka kubabwira nuko iyo uriko uragira wigisha biya bintu, nari gushobora gushiramwo iyindi pi, ariko kugira pi nyinshi ntivyemewe, kirazira kugira pi nyinshi. Urumva rero ni ukuraba, ivyo vyose ni ibintu vyo kuraba ukavuga uti birakunda canke ntibikunda. Muga urumva nabandikiye, ariko bandikirwa n'abantu benshi bakababaza ibintu bitandukanye, sinzi rero ryari nzoronka inyishu, muga ndose inyishu nzobibabwira. Navuze menshi, nari nzi ngo ni ibintu bitwara umunota umwe canke iminota ibiri, muga urumva mvuze menshi. Ico nashaka kubabwira uno munsi ca ndakicagagura, hanyuma nzocinjira mu mizi ninasubira kubagirira ayandi masanamu. Muga ikintu nashaka kubabwira uno munsi cari cerekeye, n'ibi mpejeje kuvuga vyari bikenewe, kuko urumva abantu babiri bamaze kumbwira bati raba utwereke ingene babikora, apana kubivuga gusa, numva ntegeza kugira ico ndabivuzeko. Ariko rero ivyerekeye ico nashaka kubabwira uno munsi cari ikintu cerekeye abantu mu 2024 bagita amatelefone yabo, ukaza wumva bakubwiye ngo yarataye amanimero yose. Ico kintu kirambabaza, kubera hariho abarundi batazi ko gushika iyi saha indani muri telefone yawe, namba ari Android, nyamba ari iPhone, nyamba ari Nokia, nyamba ari Blackberry, ari telefone iyo ariyo yose, ushobora gushiramwo email kugira ibintu biri mw'indani bibikwe kuri email. Email ntitakara, sico kimwe na telefone. Telefone urashobora kuyita, irashobora kugwa mu mazi, irashobora kumeneka, irashobora kononekara, barashobora kuyikwiba ikagenda. Ariko iyo bayikwivye ugarukanye iyindi telefone, vya bintu vyawe warabibitse kuri email, upfa gushiramwo email, telefone zose zigaruka. Warabitse n'amafoto acagaruka, amavideo acagaruka. Muti bigenda gute? Ni ikintu bita synchronisation, biri mu gifaransa, canke synchronization. Gusynchroniza rero biri muri telefone, muri parametre, bivana ni telefone officiel iyo, nimba ari iPhone, nimba ari, ndakunda kuvuga iPhone na Android kubera nizo nyinshi ziri ku isoko, ariko hariho n'ama Microsoft. Muga urumva ama système d'exploitation aratandukanye, mugabo telefone nyinshi ku isoko ngira 90% canke 70%, sindamenya icigwa, sindabisoma, muga nyinshi ni Android, zindi ni iPhone.
Microsoft ziri kurushi, izisigaye zozo sinovuga n'ingene zingana. Ico ni kimwe. Ikindi nashaka kubabwira naco nyene ndagica ku mayange, mungiye nzogira ikiganiro kiramvuye kuri ivyo bintu, nivyerekeye ku bantu bata email. Email ntiyari ikwiye gutakara, kubera email hariho ibintu bibiri ushirako vya récupération. Email uratanga yindi email kugira utaye iyo email baca bakurungikira email kuri imwe wavuga uti mu gihe ngize ingorane kuri iyi email murandungikira kuri iyi yindi. Ikindi ca nyuma ni numéro de téléphone. Kuri email yawe uratanga numéro de téléphone. Alors, numéro de téléphone ni ukumenya yuko utegerezwa kuzishira indani muri email. Ivyo nibaza ko nshobora kubigira, mugabo sinzogira montage ndende canke iki. Umunsi umwe muzobona nagize amasanamu, hanyuma nce mfata nugurure ndababwire nti uno musi ngoma ndabereka ingene bakrea email, canke ndabereke ingene ushobora gushiramwo email na numero de telefone, canke nzofata telefone ndababwire nti uno musi ngira ndabereke ingene bashiramwo email hanyuma ukayisynchroniza. Ivyo ndashobora kuzobigira. Ivyo ntibisaba ibintu vyinshi, ni nkuko nafashe iki kiganiro ndashobora kuzobigira. Mugabo birya bintu birebire bisaba umwanya munini, nkaza ndafata aya masanamu shiramwo ayandi ndayavanga ngira iki, ico kintu ntikizoroha. Ariko ntawe ubizi, mu misi iza muri kazoza bishobora kuzokunda. Gira like niba mwabikunze, gira tanga iciyumviro, sangiza abandi mubibabwire ko ivyo bintu bibaho, hanyuma ntimwibagire gusubscribinga naho nyene mu gihe mushaka kuzobona ayandi masanamu azoza muri kazoza.